yari yayise ngo ikosa yahereye mu nzi yego do mwamaze kubyumva tubandanya amakuru yacu kuri uno mugwi gihuhusi nawe n'umugwi uje utabyorosha uno mugwi ubona bari ku kivi aho bari ko baranakora kugira bashobore gutanga igice kigira kabiri cha filme bari bise Diaspora aho batubwira ko vuba ko twigiye kuja ku mugaragaro ugana uno mugwi uticaye ubona uguma ushobora gutanga ibikorwa mu gubutu abantu benshi biyumvira mbega abantu baguze umugwi gihuhusi barinjiye muri comedy bimeze gute oya mwabonye comedy zagi mwabonye comedy zagi gihuhusi oya Joshua hari hose ndamutahije Saza kuno uno musiyo nawe akina kwezigiye no muri comedy abayibereye uyu mugabo je ndamukunda arafise inyota yo kugera kure no kugeza kure umugwi wiwe no kuva ni wa muntu akurungika ku rugamba ari we yararuhagarariye ahubwo akaje imbere y'abandi akavuga ati je ndatangura imbere yanyu binabaye ngombwa nije nza gupfa bwa mbere oya kufase babana byiteza abantu mwena uri mu rugamba urumva abantu babiteze kunanirwa canke intsinzi aba mu maso yabo babona insinzi gusa ikiriko kunanirwa kiza ari nka surprise kandi nivyo koko abantu batsinda burya iyo bari mu rugendo keke ntabwo kizira kwambara amarori ubonamwo insinzi ubona insinzi rero babanze kuduhonja ku makomedi hari iraho Inyishega bamaze gutanga Zima mu bize nwenga twese kubera twengeze canke utwenze kubera ko hari ukundi kuntu ukundi kuntu nayibonye we tubonariza gato tubihuze na ba mutima bari hano the force hari karaboneka cyane nawe mugabo he is the one of the best comedian hari abandi benshi nka bagasore babikoze hano neza niko haza kugereranya bano ba comedians nabonye muri gihugu sinabana basanzwe bahari baraza kujya ko kweli irasaba yuko wataweza bisaba ko babegera ko muri babavungurire ko banabingize nimba bahisemwo kubikora kinyamwuga kugira ngo bikunde ariko je cyo mbona nuko bofata umurongo kumbure woba umwe runaka ko bamenyeramwo hako baguma bari avuze ngo babavungurire keke ucumenga watangiye kubona ko atabumenye bafise mu byo bariko si kuvuga ko atabumenyi inango misi yose yama igoye niko twobivuga kandi nk'umugwi gihuhusi twari tuzi uje mu byerekeye igisata ca cinema cyo bavuge twe turaje no muzotumenyera muga muri no misi bivanye na n'igice gira kabiri ingene catevye gusoka muga jumwanya umwe ndabatahura uwundi mwanya ntaho sintahure okay duhere ku mwanya ugatahura umwe kunda batahura numugwi ndukigiye bagira lancement ubuherutse batubwiye kutwebwe turaje tuje na mwanya dufise wo guta mugiye kuronka ibikorwa byinshi cyane buri mwanya aho unashima kuri uyo musi bagira lancement bashe batanga n'itariki igice cambe ca Diaspora isohoka kandi ubu musi batanze niyo filme yashoboye gusohokera bace bavuga kandi vuba mugiye kubona igice kigira kabiri igice kigira kabiri yaheze umwanya munini cyane kitasohoka mbe tukaca tuyimvura mbega basi igice ca mbere igice ca kabiri bataragitegura ivyo nivyo abantu bose bagenda ubundi mwanya cada bataba bakavuga mu gihe atabintu turiko turatanga cya gice twemera tako turatanga reka turondeye ikindi tuba turashira kuri no channel yacu kugira babone ko umugwi gihuhusi turi ku kivi turiko turakora ako kantu niko ndi wanashaka ndi ku ruhande rwa kabiri cyane gusumba mugomba barire kibazo kino kibazo ese mukurindira ko part 2 ibaho ukavanga reka mbe ndaho abantu kibateramisha urisire kwico wabahaye ari cyo bashaka ese ico wabahaye kiriko kirabashika ku nyota canke no kuvuga gusa ngo reka mbe ndateramisha abantu reka vyitwe ko nagaburiye ceno ivyo navyo kuyimenya ni bimwe ama commentaire y'abantu bagenda ukaraba ivyo bavuze izaba ari yatuzireke duhagarare kuzawe ubona ivyo bakoze ivyo bategerezwa ivyo bakoze ku ruhande bajanje ivyo bakoze nk'umugwi gihuhusi ko turazina umugwi uri ku kivi kandi uri kurakora kandi n'umugwi wa Jebre mubona ko bafise inyota yo kugera kure yo kugeza kure kino gisata ca cinema je nibaza kuko na zijya comedy bashira ko zirabatwara umwanya kandi kabatwara n'uburyo ko ari zimwe nabonye bakiniye no mu ntara hagati ubona umengo barafashe urugendo bagira iki twashaka
bagire twarudukino nyene twadukino ariko bagire vuba batange igice kigira kabiri turazi nuko bariko baragikora ahubwo uyo mwete bafise bariko barishira muri no mwanya mu bya comedy bagire vuba bawushire kugira bashobore gutanga igice kigira kabiri cha filme Diaspora ko ni filme yemeze neza filme je namavuga yatwaye uburyo bwinshi cyane bakore mu bibanza bimeze neza cyane ni nabo ngira oya mitubita bambere ariko tubashire mu bambere berekanye akigoro ko kwiga location meza je gituma ndiko ndakubwira nawe twobabwira mu bambere urya inango ya migoyi fata bajya rero bagitangura ariko yabo ya mbere mugabo bagakora nka bijya bakoze baragize akigoro kadasanzwe oya kudesha pakore gihugu ego ni kihusi twovuga no mugwi urakwiye no gushigikirwa ko nawo nyene baritanga bikwiye bakerekana ko bafise umwete mugatubabwira wa mwete mwazara n'ubu ni mushire kuri no Diaspora ya kabiri isohoke ko imyidogo ni myinshi cyane itangiye guteba tubwizanye ukuri Diaspora ya kabiri meze nk'irikira cyabari mpamvu ariko dukubita amakomedi ariko amakomedi ntaca twaye kuko muvyibuke siwo yaraje aravuga ngo muri gihuhusi ntabwo dukora films izi zonyene bafiseyo ibisata byinshi harimo zino komedi bamaze kwerekana bano bantu bafisa na location y'intuze imiduga myiza ufise urubanza ukaba ufise mariage Fridore uza witinya umuduga wo muri yone imiduga imeze neza muri gihuhusi batayizi gutera ubwo abantu ariko imodoka yanyuma bafise izimbuzi ku rubanza mu masaha ni 28 canke 12 urubanza ni nka 12 bafashe 12 imodoka yanyuma bafise izimbutse bayikwaca miliyoni 2 miliyoni 2 ariko zirabikwije ahubwo nasanze izimbutse ahora imodoka nkijya yera nkubuno igira uno mwaka ijya nyene niyo boca batera uzoronka niruta ijya haleluya amen ariko kandi bibaza simiduga gusa naba impuzu banadandaza impuzu bafite amashop kabisa agezweho baranambika abantu bano byumvikana rero gihuhuzi mu kurindira ino part kuba barakina komedi kuba barambika abantu kuba barakota imiduga byerekana ko n'ubundi ni muri bya bikorwa no kuvuga ngo twava tubitabanebwe tubarabiye muri angle imwe mugatwo barabira mu ma angle menshi gihusi entertainment ibandanye yitwa umugwi mukozi n'abakozi bano bantu nko je nkuda kwibabwira n'abantu bakwiye gushigikirwa kuko igihe bazanga basho kuvuga twe dufise ibisata byinshi cyane dukora bigiye bitandukanye nk'umugwi gihusi twe muzo tumenyera cyane kuri cinema mugabo nyuma ya cinema turafise ibindi dukora nyene mu gihuhusi niba abantu babwira ibikorwa byanyu ni byiza muga igice gira kabiri kiriko kirateba mbega bimeze gute bigeze he na cyane ko ni mu bantu banavuga bati Imana yaraduhezagiye ntanzara dufite no kuvuga ntanzari bamota cyacu nigiro kiragora abasineste benshi hano akavuga ati bantu buryo agafaranga kariko karatugora ngatutibagega na montage ratwara umwanya gusa icyoco montage itego no bariko barayikora birashoboka ugasanga bo bariko barakora nawe afise n'ibindi akora ugasanga ko umuntu bariko barakora turamuzi kandi twese turamwemera oya namba bongeye gukorana na Patrick Amede byo muhungu n'umukozi cyane kandi asonye ufise n'ibindi byinshi akora mugaye kino gice cya kabiri ako wangeje ko rero ucumenga nyene ukumbure yarabuze umwanya birashoboka nawo bimenya mugani Joshua tugiye kurondera kutumubaze kuvyerekeye kino gice kigira kabiri kubera tureke kugira amakenga hirya no hino washobora gutanga umuco mugano no mu gihuhusi tubabwira abakunzi banyu barakenye igice kigira kabiri ko igice ca mbere caheze ahantu kibasiga kunyota